Umutarambirwa TV uri kudukorera umuti. Umutarambirwa TV we number one in the Burundi. Bwa bundi mubona ko turiko turabakorera umuti, ni byiza cyane, murakoze. Ntavyo twari tuzi, ariko ico twemeye nuko tugiye kubibandanya, tubane tubakorera uwo muti murushirizeho kugubwa neza. Amahoro neza nshuti bakunzi. Ivy'ubwishingizi hari ico mubiziko? Sinkekeranya ko abaravye igikorwa cacu giheruka video nabasangije mwarataho ibijanye n'ubwishingizi n'akamaro kabwo. Uno munsi amashira hamwe atari make aramaze gushiraho ibijanye n'ubwishingizi, akabitegurira kwakira abanywanyi bose boshobora kuyitura kugira ngo ashobore kubatunganiriza, boye kuba mu buzima bugira umuze, ahubwo bari mu buzima butekanye, bavuga bati nubwo ntifuza ko nogira ikibazo nicanshikira sinzotama, nzomfise ingene nshobora kugikemura kuko naritegekanirije mu mashira hamwe y'ubwishingizi. Ariko ico nibaza ko ushobora kuba utaruzi uri kurakurikirana ino video nuko hariho aborosha hagati y'amashira hamwe y'ubwishingizi hamwe n'abarondera ubwo bwishingizi, no kuvuga abanyagihugu canke abitura ayo mashira hamwe. Abo rero borosha ndiko ndavuga nibo bagenda bakigisha abanyagihugu kugira ngo bagende kurondera ubwishingizi bazi ivyo bagiyemwo n'ingene bikora. Abo borosha ntabwo bahembwa n'uwo mukliya canke umunyagihugu aheza akitura ubwo bwishingizi haba namba, ahubwo bobo bahembegwa ico bakoze bakahembwa nayo mashira hamwe y'ubwishingizi. Akamaro ku guca ku mworosha mu ntumbero yo kuja mwishira hamwe ry'ubwishingizi k'umukliya no kwishira hamwe ry'ubwishingizi mbega nakahe? Kubera iki abo borosha babonye ko bibereye yuko babaho? Mbega igihugu cacu Burundi coba gihagaze gute? Coba kiri ku rugero uruhe? Coba kiri ku murindo ngana gute mu bijanye no gushiraho aborosha hagati y'amashira hamwe y'ubwishingizi eka mbere n'abanyagihugu bayitura? Vyose ivyo hamwe n'ibindi ariko nivyo mugiye gusanga muri kino kiganiro cacu cuno munsi, nikizoba gihagaze ariko ku bwishingizi, na cyane cyane ko turi mu ndwi yahariwe ubwishingizi mu Burundi eka mbere no kwisi yose. Mu gusozera indwi yahariwe ubwishingizi mu Burundi nkuko vyari vyateguwe na ARCA, ariko urwego rukurikirana amashiramwe y'ubwishingizi mu Burundi rwari rufadikanije n'urunani rw'amashiramwe y'ubwishingizi mu Burundi Assure, bakoze urugendo rwo kwinonora imitsi marche sportive kuva ku kibanza citiriwe ukwikukira kw'abarundi Place de l'Indépendance baduga ikiriri abenshi bita kuri college, baravayo bagana muri Messe des Officiers du Burundi VIP Place. Aho rero niho twashoboye kuganira n'iri rimwe mu mashira hamwe y'ubwishingizi yari yitavye ivyo birori. Muri ivyo birori harabaye gusangira nyuma yo kuva kunonora imitsi agafana nkuko muriko murabibona, ariko kandi ntivyarangiriye ngaho. Twebwe nk'abamenyesha makuru twagiye mu kazi kugira ngo dushobore gufasha benshi muri mwebwe nkuko mwaduhisemwo mukagira subscribe kuri no TV online Umutarambirwa TV. Tunahamagarira abatarabikora kubikora, ariko kandi tunashimira mwebwe mwamaze kubikora kugira ngo ntimucikwe, ntimutangwe, ntihagira amakuru abacika, kandi natwe mwaratwizeye mukatwemerera ko tuba abanyamuryango. Aba rero nabo mwishira hamwe rimwe muri menshi n'amashiramwe y'ubwishingizi bari batabiriye ivyo birori. Ni EJIC aradusigurira icarico naho rihagarara cane cane eka mbere n'akabijya karyo. EJIC NV mu rurimi rw'icongereza, iryo zina ni East African Global Insurance Company. Ego ni non-vie nkuko anini dukunda kubivuga. Muri bamwe bari bitabiriye bino birori bimaze indwi yose, ni indwi yahariwe ubwishingizi n'abahurikiye mu mashira hamwe y'ubwishingizi. Akarusho nakahe niyihe nyungu mubikuramwo ku by'inondwe? Ego murakoze cyane, nkuko mwabibonye ni shirahamwe ryacu risanzwe riri mu rindi shirahamwe tuhurikiyemo twese
yitwa Assure nayo ni association des assureurs du Burundi. Iryo naryo niryo ryafatikanije na ARCA, urwego rusanzwe rugenzura ama assurance, barorganiza barategura citwa semaine dédiée à l'assurance, ni kuvuga indwi yahariwe assurance mu Burundi. Ubu rero akaba ari inshuro ya gatatu nkuko mwabibonye 3e edition. Ego twarashoboye gukurikirana ibiganiro byaba iby'abahinga bo ngaha mu Burundi canke abahinga bavuye mu mahanga, baradusigurira ibijanye na assurance, baraduha intumbero y'ukuntu natwe twoteza imbere igisata cacu ca assurance. No munsi ngarutse kuri uyu munsi turiko gusozera, murabona yuko mwasanze turi mu ikarashishi, twashoboye guhura turamashira hamwe atandukanye korera mu Burundi. Mukamubona yuko turi ngaha turiko turaganira, ni ibintu bihimbaye cyane. Bamwe turibukanya, dusanzwe tuzinanye, tukamenyana. Ahanini ni ibyo. Ku muntu ari rya mbere yumvise EJIC atahure yuko ico tumatumbera muri EJIC maze akirengagiza yandi mashirahamwe y'ubwishingizi ari mu Burundi ari iki? EJIC ni ishirahamwe nkuko natangwe ndabivuga, mu izina ryayo, dufatiye ku izina ryayo ryonyene, ni izina rijanye n'akarere, East African Global Insurance Company. Ni ukuvuga aho dufise n'intumbero yo gukorera mu Rwanda, muri Tanzania, muri Congo, mu Uganda, muri ivyo bihugu vyose vyo mu karere. Hama EJIC ni ishirahamwe rifise abanyamitahe benshi. Ako n'akarusho turusha n'abandi gose. Dufise abanyamitahe barenga 220. Murumva yuko dukwiye hose. Abo banyamitahe bari mu ntara zose, uhereye Bujumbura ukaja mu Kirundo, ukaja imakamba, ukaja mu Rutana, ukaja mu Ruyigi, ukaja mu Cankuzo, ukaja za Bubanza, ukaja za Muramvya, hose abanywanyi turabafise. Bava muri abo bashinze ishirahamwe EJIC. Nukuvuga yuko dufise abaduserukira, abo twita les ambassadeurs de bonne volonté, baduhagarariye, bashobora gusigura, bushobora kwitura, bakabafasha ku bintu vyose mukeneye muri EJIC, kwaba gufata assurance, kwaba gushumbushwa. Murazi yuko ufashe assurance birajana no gushumbushwa yishikiwe n'iryo sanganya. Ivyo vyose ako n'akarusho turusha abandi. Nibaza yuko n'abandi ngira naho bizoba bazoba bariko baratwigana. Barakunze kwidogera ikintu kijanye no kumara umwanya muremure wagize isanganya ariko ararondera gushumbushwa. Mwegi wanyu vyo babinyaruka? Twebwe biranyaruka cane, nicabona iyo bari urugwego rujejwe kuducungera rwa ARCA. Turafise ibintu bita rapport de sinistre, nukuvuga impanuka ziba zarabaye, kuntu zashumbushijwe mu kwezi. Ivyo rero twama tubijana uko kwezi guheze muri urwo rwego, hama nago rugaheza rukarungika ikete rivuga ngene vyagenze, rapport makete twama turonka batushikiriza, bama badushimira batubarira yuko twashumbushije neza izo mpanuka. Nibaza yuko ico kintu tubifitiye ivyemezo duhiciye muri iyo ARCA. Ikindi naco murashobora kubaza abanywanyi bacu bamaze kutwizera, sinibaza yuko harabo batwidogera kuri iki na kiriya. Hagati rero yishirahamwe ry'ubwishingizi hamwe n'umukiriya canke umunyagihugu ari wese yipfuza kuronka ubwishingizi, harabaho umworosha, uwo aja hagati yabo babiri agafasha umukiriya canke umunyagihugu kutahura neza cane bijanye n'ubwishingizi, maze akaja mu bintazi, aranamufasha rimwe na rimwe kugira ngo bibaye ngombwa ntibamuce ngo ama intérêt canke ama prime maremare we abe bimenyereye, nkuko uno mukenyezi asanzwe n'umuyobozi mukuru wishirahamwe ry'aborosha mu bwishingizi abitubwira. Ukuvuga icerekeye cy'amashanyarazi nico kuva
kera abantu bamwe bishingira ariko hari mu bihugu biteye imbere hanyuma mu Burundi twari dusanzwe dufite uko tubayeho nta mashirahamwe y'ubwishingizi yari ahari umuntu yarashobora kugenda mu ibarabara imodoka ikamugonga bigahereraho ariko rero hariho abiyumviriye ico cimbiro ca mbere bwa mbere hano mu Burundi barashinga ishirahamwe ariryo Sokabu abandi bose baje mu nyuma ariko basanze Sokabu isanzwe ikora ni ukuvuga yuko uwo mwuga wa assurance uriho kuva kera cyane ariko mu Burundi utanguye vuba hanyuma ibyerekeye naho twebwe amashirahamwe y'aboroshi ishirahamwe ry'aboroshi rya mbere ryazanywe n'umunyamahanga yari yakoreye muri Cameroon ariko yari umuzungu mugabo afise iryo shirahamwe muri Cameroon aca yumvira gukorana n'umurundi kazi babitangure hano mu gihugu kuko bari batanguye kubona yuko no muri Cameroon biriko birafasha abantu gutangura assurance niko rero ko mu 2009 iryo shirahamwe rya mbere ryatanguye gukora kwe natwe tumenyeraho ko izo sosiyete zibaho tutangura natwe kubinezerererwa bamwe muri twebwe twize iby'amategeko abandi twize iby'ubutunzi rero n'akazi ukora bikoroheye cyane mu gihe wize iby'ubutunzi canke iby'amategeko kuko akamaro kacu nakahe akamaro kacu nako gutahuza ama assurance batayatahura kubera gusa bayasabwe n'amabanki canke batiri mu polisi mw'ibarabara kubera akazi ka mbere nako gusigurira umuntu iyi assurance ufashe igufasha iki akandi kazi dufite nako guhimiriza abantu tukabasanga mu mirimo yabo tukabasanga ku mihana tukabasigurira assurance niyihe ica gatatu ni kubashikana muri ubwo muri ayo mazu muri ayo masosiyete y'ubwishingizi bagafata assurance uko bitunganije muri kano kazi ka assurance hariho abambere ikigo ca leta kihari kijejwe novuga ngo gucungera ibintu byose uko birakoreka muri assurance hariho amazu y'ubwishingizi hariho na twebwe boroshi rero twebwe akazi karagabuye ubundi amashirahamwe y'ubwishingizi ajejwe gutanga ubwo bwishingizi ku muntu wese aje kubusaba ariko basupoza yuko wamaze guhura n'umuntu n'amashirahamwe nk'ayacu nk'iyaje yitwa usanzwe nkoreramo yitwa Fast Insurance Brokers hari izindi zihurikiye muri no association yacu yitwa Association des Courtiers Professionnels du Burundi turamashirahamwe arenga 13 y'aboroshi twebwe akazi kacu nako kuba hagati y'utanga ubwishingizi n'uje kuburonka rero iyo umuntu atumbera amashirahamwe akamaro nakahe aba yahejeje kwigishwa natwe akamaro nuko twigisha umuntu agatahura assurance agafata ingingo yo kwifata inyungu ku mukiriya inyungu ihari nuko ashobora kuza gufata assurance ugasanga afashe n'itariyo niyo adakeneye cyangwa ugasanga icyo twita mu gifaransa kuba asure akiyimbira ko afashe assurance kanaka atariyo afashe rero twebwe dutanga ubumenyi ku buntu ku muntu wese ashaka gufata assurance gutyo inzu y'ubwishingizi ibibonye yuko ihaye assurance umuntu yayitahuye ni ukuvuga ngo igihe hagize ikiba ari sinistre nta matati manini aheza ngo abe hagati y'umukiriya na sosiyete y'ubwishingizi nta no kudatahurana kuko assurance igifatwa n'umuntu wese aba yamenye icyo yaronse n'icyo yatanze umworoshi mukorana ibyo assurance urunguka ikintu cya mbere cyo gutahura ukaronka ubumenyi ni assurance usanzwe utazi ukanayimenya ukayifata ikindi naco urunguka umwanya ni ukuvuga yuko iyo ukorana n'ishirahamwe
nkaya yacu yaboroshe mu by'amashyuhanse ntirinda uraja muri assurance ntirinda urakoresha umwanya wacu nako umwanya wawe twebwe nitwe tukubwira muri assurance nitwe tuhakubera tukakurepresenta gutyo ukabandanya iyindi mirimo. Ikindi naco mu gihe habaye sinistre ugize accident twebwe nitwe twongera tukagira iki turayi gukurikiranira gushikaho ushumbushwa utarinze kuva mu mirimo yawe bitanatevye kuko twebwe tuba tubifisemo ubumenyi turaronka amaformation kandi ikirenze ivyo ntitukurisha bikorwa ku ivyo byose mwebwe ntaco musaba umukiriya. Oya umukiriya nta mafaranga nta n'urumera na rumwe ariha kandi umukiriya akoresha umworoshi akorana n'umworoshi nka twebwe cyangwa atakorana nawe amahera namwe ni ukuvuga ngo nta mafaranga arengeye yashira hamwe yiyongera kuyo yari gutanga ngo nuko aba yaserukiwe na twebwe oya ahubwo twebwe dushobora no kugira iki kumufasha kunegosia akariha kumbure ari make buhoro kubera iki tuba tubisemo ubumenyi kuko tuba tuzi nyene baharura amarisiko. None nimba atari banga mwebwe muca muheza mugahembwa nabande mukora kubwitange nka Yezu Kristo cyane. Oya subwitange nkuko nabo bariye akazi karagabuye ishira hamwe y'ubwishingizi imisi yose iyo umworoshi akoze arahembwa ico yakoze kandi babikora babinezerewe kubera iki barazi yuko umuntu arinze afata assurance yaciye kuri twebwe ari umuntu yatahuye assurance kandi ari umuntu adafata assurance imwe gusa kubwo gutahura no kubona akamaro kacu aca yongera agafata n'iyindi assurance kuko yamaze kugira iki kugira icizere no kubona neza kugira ishusho nziza y'ubwishingizi. Muhembwa nabande rero ntimucishwe tuhembwa nayo mashirahamwe y'ubwishingizi aduhemba ubutumwa kuba ariko barabakurikira ariko batabwamenyekeje n'amassurance mu majambo avunaguye. Ubutumwa no kujijuka benshi baravuga ati je ndofata assurance ni natunga ariko novuga ngo icyo ufise cyose kirafise agaciro kandi nta n'ubuzima bwawe burafise agaciro rero quelque soit uburyo bwose ufise ni ngombwa ufate assurance ufise ibintu ni kuvuga amazi imiduga yifatire assurance hanyuma niba udafise ibyo urafise ubuzima gira assurance y'ubuzima bwawe utegure kazoza ushira amafaranga ku ruhande hanyuma turakunze iyo hagize amakuba mu mbabarire kuvuga iby'urupfu ariko urupfu rugendana n'abantu iyo hagize amakuba umuntu akitaba Imana rimwe na rimwe abantu baca batangura gukotiza ariko assurance ubwishingizi burafise inyishu y'icyo kibazo hari ukuntu mu buryo bwawe ufise ushobora kwama witegurira uwo munsi ku buryo ubaho uri umuntu ataremereye abandi. Hamwe witavye Imana gushingurana iteka kwawe atamuzi bitabera umuziga abandi. Yego cyane iyo produit ngira ngo birazimvye. Iyo produit hari yitwa assurance funéraire ni produit izimbutse cyane kuko ugiye kubiraba mu busanzwe amafaranga umuntu ari hamwe assurance aba make cyane kubera hakora icyo bita mutualité ni kuvuga ngo utanga make prime iba ntoya ariko ugize isanganya ukaronka menshi. Nuko rero nibaza ko mwatahuye byinshi cyane kubijanye n'amashiramwe y'ubwishingizi aborosha ekamere n'ingene bigenda n'akarusho kavyo ndabashimire cyane mwebwe mwaduhisemwo ndashimiye cyane abamaze kufyonda subscribe canke sabone ariko kandi mpamagarira wewe canke ubundi mugenzi wawe kumubwira kugira ngo nawe nyene agire subscribe canke sabone kugira natwe bidutera intege tubone ko tudatamba twirorera ubundi bwo turabakunda kuko muri baduterera umuganda w'ivyimviro muri no ruganda kwa 2 mu camaro n'amahonda gushika twemeje bahora bihenda ngo mu Burundi nta kigenda birangire nge badehengesha gukanda like na comment hamwe bigenda ku murindo sumba no wihonda na cyane ko turiko duratera tuji imbere nabo baca mu yacu makanda ndabakunda cyane yari Jahome Hakizimana mutarambirwa Vabeka the MC stay tuned on mutarambirwa TV the best Divon Ryan the Burundi nkuko bayivuga ngo turiko turakorera umuti aho bye Mutarambirwa TV uri kudukorera umuti Mutarambirwa TV we number 1 in the Burundi